hariho igitegwa tugomba kugira igitegwa njabukamazi, igitegwa c'ivoka. Amavuta y'amavoka niyo mavuta ya mbere, n'amavuta abiri yemewe akomeye ku isi, n'amavuta y'amavoka n'amavuta y'amaoliva. Ko rero twebwe iwacu tutarima amaoliva, reka turima amavoka, natwe kize kiba igihugu bavuga bati igihugu c'amavuta y'amavoka. Hamwe bayabonye ku isi yose bazovuga bati ndabonye Burundi. Rero umwe wese natere n'imiburiburi ibiti 10 vy'amavoka iwe. Ivoka yakunze neza ukayikurikirana iguha amamiliyoni. None rero ivyo vyamwa tuvyijukire, ntihagira ahantu hasigara hari gusa, ahantu hose tuhatere ibitegwa. Igitegwa c'amavoka tuyigira igitegwa njabukamazi, kandi hariho intara bamaze kunyemerera yuko bazora binjiza ngo imiliyoni 950 z'amadolari ku mwaka. Mu ntara Butanyerera barahejeje kugira iciko. Iyi ni komine Tangara, nimwe mu makomine agize intara ya Butanyerera. Igizwe n'amakomine ya kera 3: Tangara, Ruhororo na Gashikanwa. Iyi komine ifise amazone 13. Kuva mu mwaka wa 2024 gushika uno musi umwaka wa 2026, umugambwe CNDD-FDD washize inguvu cyane mu gitegwa c'ivoka. Ibitegwa njabukamazi bizwi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, cyane cyane kandi ivoka, ko ku mabarabara hose hoterwa amavoka, cyane cyane Rurere, agahimiriza abenegihugu bose kuyatera, kuyafumbira no kuyabungabunga. Kubw'ibyo turagirishije ingona, turemeza neza ko iyo ngona kazozishoboka vuba. Ku mabarabara duteza kuhatera amavoka kugira yambonoka zoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere tuyishikeko. Urumva ko rero kugira tuyishikeko nta muntu numwe yigira sindabibazwa, wari wese ategeza gukora. Ibitara vya komine, amazone, eka n'amabarabara yose ateye ko ibiti vy'amavoka. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine ati twashize imbere icivugo gihayagiza ivoka: turitere, turifumbire, turibungabunge, turivomere muci. Ibisu vy'inkona muci nta kandi kazi bazokora atarako kuvomera. Ubu rero tuko turiga mbega bazovomera gute, mbega ninda zobakoresha. Tuko turiga mbega amazi abo ku mutumba kanaka, abo mu gacimbiri kanaka, abo mu namashingiro kanaka bazoyakurahe. Nivyo rero turimwo, ariko twipfuza yuko tuvomera amavoka asanzwe ari miririye, harimye, hasasiriye, kandi turifuza yuko uku kwezi kwa 4 kohera amavoka yose muri komine Tangara yaragiyeko imitumburi, kugira ntitwasuka kwa amazi munsi hagume habomvye, kuko twasanze tutayavomeye ibi bitu twateye muci izuba riraka amezi abiri izuba riko riraka, rero atamvurirwa ikintu takivomeye kikiri gito kica kipfa. Twosanga rero inguvu twakoresheje zapfuye ubusa. Natwe kize kibi
muri iyo ngendo amazone yose asa n'ayari mu ihiganwa. Aha rero twonabamenyesha yuko dufise ibitara vyinshi, nta zone nimwe idafise igitara, mbere hariyo usanga ifise ibitara 2, 3 n'ibirenga, hariho n'imitumba ifise ibitara, ariko imitumba yose ubu muri rusange twavuga ko ifise ibitara, kuko idafise igitara twavuga ngo tuko turaharura ngo mu mahegitari, aca duharura aya mavoka twateye ku mabarabara, tugaca dufata iyo tuyatera mu ndimiro ingene haba hangana, kandi tusanga bimeze neza. Ibi bitara mubona bikurikira ni ivy'amazone: zone Ruhororo, zone Kabuye, zone Mubanga, zone Taba, zone Remera, zone Gashikanwa, zone Ngoma, zone Gatobo, zone Tangara, zone Musenyi, zone Gasezegwa, zone Nyagatovu na Kananira. Ivyo vyose kugira bishoboke, indongozi ntizihengeshanya guhimiriza bene igihugu gutera no gukorera ivoka. Bati n'ikigwanisho kigwanya ubukene. Nagira ndababwire, ivoka riri muri kimwe kizatuma ridushikana kuri yambona kazoza tudatevye. Vyihuta twebwe 2040 muri ca gihugu kizaba cifashe, ntituzorinda gushikayo, ntituzoshikayo. 2035 twebwe tuzoba twashize. Muvyumve, mwumvise ati voka wariteragiye ukarikurikirana. Ndashima icivugo komine Tangara yatoye, ahubwo amenga baravuganye na nyir'icubahiro mukuru w'igihugu. Icivugo c'ivoka gisubiremwo twumve: ivoka gutera ni kimwe, gukurikirana ni kindi. Tubasaba rero izi mwateye muzikurikirane, mushire ku mwavu. Nashimye naje ndaraba kubabara no gana, ndabona gana sawa. Iraba y'amashugwe, aya n'amashugwe, amashugwe ngira kamaro, n'amashugwe akongera akaba n'imfungurwa, akongera akaba n'ibizotuzanira amafaranga. Jewe nabwiye abantu nihagira uwuhumiriza, twogira Imana zino voka zose zatewe ku mabarabara zikanaga zikimishwa, nihagira uwuhumiriza mu myaka 5 araba ingene no komine Tangara izobisa. Mu myaka 5 izi voka zitanguye kwama, zitanguye gushurika, murabe ingene komine izobisa. Ku mabarabara hose ari amafaranga, ireka zoba ari amafaranga. Kurugo mumvise ibiti 10, ariko ngana nabonye mwaranabirengeje, kuko ndavye ingo mufise nkaca ndaba n'ibitigiri vy'amavoka maze gutera, mwararengeje ibiti 10. Mwikomera amashimwe cyane. Kurugo umuryango ibiti 10 canke birenga, ni n'imiburi y'iburi. Umukanyarugamba nawe mu ntara twaciye dufata ingingo, kuko twasanze abakanyarugamba mukenye, mwama muhanze amaso abagabo banyu, sivyo? None twaciye tuvuga tuti umukanyarugamba wese ibiti 5 gwiwe yigabira. Dushaka ko abakanyarugamba mwese namwe muronka amafaranga mutunga. Apana kumuza muragira ngo twarazikenyeye, ngo n'ifundo ririko, ngo n'amafaranga ari ntayariyo. Je nabibonye, dushaka ko muronka amafaranga.
hagize imana ino komine ironka umunyamabanga w'umugambwe ahabona muri komine arahabona aca batora icivugo gipanze neza. Rwanda wa wundi ati uvuga rimwe tukumva kabiri. Abenegihugu ntibatevye kubishira mu ngiro, bati turamaze no kwinovora umusaruro w'ivoka. Nyakwigendera Petero Nkurunziza agira ihimiriza ry'amavoka, nanje narashoboye guhiga imivyaro ahantu ishika ku mivyaro 3. Iyo mivyaro 3 niho nayitera ahantu, urumva ko yamye. Ivyo ni binyakuri. Mu nyuma nararose 2, naho nyene ndayitera, naho nyene yaramye. Nukuvuga Jeffis ibiti 5 namura vy'ivoka za ruhere. Ivoka zindi zisanzwe ni na nyinshi kuko je ndafise ibiti bigera ku 15, kandi aho sugushikuza nivyaje umugore. Sukuvuga yuko ari n'ivy'umugabo yateye, nivyaje wenyene umugore. Ndabanze kubikuramo itongo, kandi sukuvuga itongo rimwe. Ayandi nayo mafaranga ndayarose, ndakoresha ubundi mugambi. Ndumurimyi sindimivoka gusa, amafaranga ahubwo nkuye mu ivoka ndayakoresha ubundi mugambi, ndarima ibirayi, ndarima ibigori, hanyuma nabigurisha nkarangura imigambi ndangura, ndagura amatongo. Ubu ndi ku rwego rwo kugura inka, ndafise inka 2. Uyu mutama yamye ambwira afise igihe sogokuru wacu Petero Nkurunziza ahimiriza ivy'amavoka, yariko aranyagira arafise igiti kimwe ca ruhere. Niyivugire amafaranga bamuha, cyane cyane imifuko yamurako. Iyo bamuguriye imifuko bamura mutama twivugire wenyine kugira batumve, bace bumva yuko bamwe turango ngo nta buraro bafite bwiza, bamwe bakeye muce bumva yuko igiti kimwe cyonyine bagikurikiranye iyo gishobora gutunga umuryango. Murakweza kumva ijambo rero. Icyo giti cy'ivoka ndashima icyo kinkorera, cyawe cyarampaye inzu ndayibamo by'amategura, njyana ndagikura muri afite 5. None icyo giti bamuye bakora ku mifuko ngaho 10 ni ukuvuga ngo ni imifuko 10 bamuye baramuye imifuko 10. Babaguraye 500, haraho bamuha 800, haraho bamuha 300. Rwanda numvise imifuko 10 ni ukuvuga itoni. Nimwe duhora tubabwira imifuko 10, umufuko muri munsi y'100, ni ukuvuga itoni y'amavoka. Ariko wumve uno munsi kuri iyo mifuko 10 bakuvimvye bogura 1,5 miliyoni. Mwumve 1,500,000 niyo bomuha. Bamuvimvye batamuvimvye n'imiliyoni 2 bozimuha, kuko ibiciro uno munsi kugeza hagati y'1,500,000 n'ibihumbi 2,000. Rwanda je namuye icyo gihe twagurisha ku mifuko, twagurisha 60,000 cyangwa 70, kuvuga ndose imifuko 10,700. Je ndi umwe rero nafasha amahera nkayo kubera ivoka. Rero umuntu ataratera ivoka je ndamuhirimiriza ko guhera uno munsi yogenda agatera ivoka. Ivoka ningira akamaro. Icya mbere turarifungura, icya kabiri turarishora tukarikuramo amafaranga, kigira gatatu n'umwana haciye araritora agaca rifungura. Agatangaza n'uyu mwana yateye ivoka mu nzu kuko ngo umuvyeyi wiwe yamwimye aho aritera. Witwa gute rero? Nashabo Silver. Urafise amavoka wewe? Ufise angahe? 6. Simwe yabatubwiye ngo tuzote amavoka. Aya mushitse muhira. Sindababwira Abanyarwanda yatera barahanye. Hanyuma ndaritera mu cyumba kwa papa. Hanyuma yaje kuritera mu cyumba kwa papa. Papa yibonye byageze gute? Agese yarirandura. Yaciye arirandura. Hanyuma
ucuvyifata mu gute ambwira ngo nzigerekaho niterera ayandi. ubu wateye angahe 6. kubera iki wateye amavoka none mu cumba Se yari yanyimyanda yatera. hanyuma ataguha handi yawe yatera yaciye aguha hehe Inyuma y'urugo. nyuma yo gucatera handi ngaha 6. wamuja kureba aho yateye warayasasi wayasashije iki Ubwatsi. wabukuye he bwoko Arabwahiye. Ubunyapfu. urarivomera Oya. Ndayivomera. uzorivomera ariko ryari nazo indongozi ziti reka dufate ya mbere dutanga akarorero gutyo n'abandi bazobonereho. Iyi mubona ni imirima y'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Tangara itewe ko amavoka arenga 700. Aha ni ku musozi Mashitsi. Ntushobora guhimiriza ibintu nawe utari kurakora. Kugira uhimirize ubanza kuraba mbeje ko ndiko ndahimiriza narakoze. Utarakora rero bisaba yuko ucubanza gukora. Kuburyo nuko kubaza ikibazo ucumwereka yaje kurabira akarorero. Jewe rero narashoboye gutera ibiti by'amavoka bishika 755 nabiteye ku mitumba itandukanye, ariko hariho amavoka asa nayakuze kuko hahize imyaka 3 ndayateye. Hariho amavoka 123 atanguye kwama. Ayo rero n'umuntu afise amakenga niho nca ndamwerekera kugira aje kuraba akarorero, nuba yibaza ko bitokunda niyo nca ndamurungika kugira nze kubimusigurira mu nyuma yabonye ingene vyifashe. Indongozi muri rusangi twobahimiriza ko bategerezwa gutanga akarorero, bategerezwa kumva yuko aribo ba mbere ibikorwa vyose tuko turahimiriza, aribo ba mbere bategerezwa kuja imbere nk'indongozi kugira abene gihugu abagumyabanga bandi bace bakurikira. Tubaje imbere nabo bace bakurikira, ubutabibona cyo tumwerekera. Ubu nawo ni umurima w'umugumyabanga Theophile Nibizi, ni ku mutumba Butaganda muri zone Gatobo. Ubu nawo ni umurima wa Colonel Gisabo muri yo komine nyene. Umunyamabanga w'umugambwe mu ntara Ferdinand Habimana afiseyo igitara c'amavoka, ati ni mu ntumbero yo gutanga akarorero ku zindi ndongozi. Aba nka uko amababi agenda ivoka rigenda riragara niko turigiza ku mwavu ubushiraho amababi agera. Mbwa nko abagoronome nababwiye ko baza bararenze kubera ku kwezi riguma ripanuka. Hanyuma rero usize ku mwavu urafuka n'ivyatsi kugira uwo mwavu ntuce wuma, kurazi yo wumye amarimane nutritive yumye ntaca bakimariye ryabo. Bamwe baririmba ngo diplome, iyo upasuye diplome ikiba nk'igipapuro kandi ntugiraga abana aba rero hamwe tuvuga tuti indongozi dayere nibo bafise n'uburyo nibatanga akarorero. Batanga akarorero je natanguye rabo umurima mwabonye na hari no muhiri Muhanga aho hari zisumbitse. Kuko je ndamaze kurenza 25,000 25 ndamaze kubirenza. Ubu nta kindi byose narahevye akontoye kose ndoze udufaranga ni muri entretien y'ifu. Abagumyabanga n'indongozi barashimira umugambwe CNDD-FDD hamwe na leta babiyumvirira imigambi y'iterambere. Umugambwe CNDD-FDD ni wubahwe, ni nawo wadukuye mu kigo udushira habona, ni nawo wakuye abakenyezi habi ubashira heza, ni nabo watumye n'abakenyezi baronka ijambo. Nukuvuga barahimirije abakenyezi gutera ivoka. Je rero kubera akamuna nakumvise kuri nyakwigendera nkuru nziza banyongerereje ubumenyi. Nukuvuga jewe abakenyezi cyo nababwira botera ivoka.
bigabira kuko iyo ufise icyo wigabira uri umuntu w'umudamu ukaronka ibintu ugaba ni ukuvuga nawe urubahwa mu rugo na se nakarakubaha icyo giti cyawe ugikoze icyo ushaka nturindira ko umugabo arinda kuza ngo mpumunyu mpubufu kuko uba ufise aho wikora ni ukuvuga nawe ucubwiye kuko igiti cy'ivoka ibi vya ruhere ntibarinda nuko byakomera rwose ngo bihishire ukeneye amafaranga ni ukuvuga ntuyabura urumva rero abakenyezi b'uyu munsi abakenyarugamba b'uyu munsi ni ukuvuga yuko bova aho bari bakaduga nk'uko je ndababwiye ni ukuvuga yuko umaze kugura itongo uri umukenyezi ukaba urikuye mu ivoka wateye uriyumva ikiro. Hanyuma rero na leta aho babona hakenewe ko hotegwa amavoka yika n'ibindi bintu mugabo turi mu mavoka buhatanga kukiri usivye yuko rizana amafaranga rizinziza amafaranga mva makungu riri no mu bintu bikomeye mu gukingira ibidukikije iri ivoka riri mu vyambere nk'ubu ntanguye gudevelopa bimwe vy'igisenge ibi bihugu urabona bitunze fisa ama industrie mesh bigatuma biproduiza bijya bita dioxide de carbone biza gusambura igisenge ivoka nkaha niyo ryambere riproduiza CO2 iciza gukompansa kugira ngo ca gisenge ntigisambuke izuba ngo riceriza rikubite ngaha ku isi twese tuboca dubona. Umva rero bamwe bavuga ngo ivoka ngo bariko bararandura ngo biti ngo batera amavoka ahubwo ivoka niyo ryambere twasanze ryo ryambere riri mu bijanye no gukingira. Komine Tangara nirangwamwo igiterwa cy'ivoka gusa, ibindi biterwa mbumbarugo nk'ibigori, ibiharage, ibirayi, imyumbati n'ibindi birimbuka. Uyu ni umurima w'ibigori w'umugumyabanga Ndabaniwe Victor uri muri zone Gatobo. Ubu nawo ni umurima w'abahumbure ba zone Ruhororo. Mu gisata cy'ibiterwa njabukamazi ikawa yaratewe kandi irasasigwa mu mazone atandukanye. Ubu nawo ni umurima w'ibikaju w'ugwaruka rw'imbonerakure muri zone Nyagatovu. N'ibindi biterwa biriko birageragezwa nk'ibibonobono, pome n'ibindi. Ibindi bisata by'ubuzima bwa komine umugambwe CNDD FDD ntiwabisize inyuma. Turiko turahimiriza abene igihugu yuko batereza kumva wa mugambi wo gushira amatongo hamwe. Hari haho rero twatanguye kugeragereza aho twavuga nko muri zone Musenyi mu mwonga wo muri zone Musenyi ubu abene igihugu bateye ibigori baterera rimwe, bateye umuceri baterera rimwe, mu gusarura bagira rimwe. Aho rero twashatse tubanze turabe ko vy'ukuri bikunda, twarabonye ko bikunda. Rero mu minsi iri imbere tukifuza yuko muri komine Tangara ibijanye no kurimira hamwe twese twovyumva kumwe. Tiko turahimiriza n'ibijanye no gukora amabarabara. Benshi biyumvira yuko ari uwundi muntu azoza kubakorera amabarabara, ariko twarafasha karorero, twaragize icigwa twasanze bishobora gukunda yuko umwene igihugu azana agafuko kikariyeri akazana agasuka ahantu, ubundi nawe akaza agasukaho, mugabo mu nyuma tukaca tuza tukatsindagira dukoresheje ibiti. Twasanze rero bikunda neza kuko nka zone Gasezegwa nta barabara na rimwe ubu ritameze neza ritarimo ikariyeri, kandi vyakozwe n'abene gihugu bazanye n'umutwe bakoresheje umutwe buke buke. Twifuza rero ko amabarabara yose yo muri komine Tangara mu minsi iri imbere azobasa neza, kuko ibi vyose vy'iterambere tuko turavuga ntitushobora kubishikako, ntibishobora kugenda neza. Aya mabarabara atameze neza ntivyokunda. Twifuza rero ko amabarabara nayo asa neza. Mu gisata c'amahinguriro twovuga cyane cyane uruganda ruhingura impuzu Nafi Garment Factory ruri muri zone Ruhororo.
eka no mu gisata c'ingenzi komine Tangara ifise amahoteli atari make yakira ingenzi. Turibagiye ivyo tubonesha amaso mu nda y'isi, naho Imana yarahaye komine Tangara itunga rikomeye, ubutare. Ugwaruka rufashwe mu mugongo n'umugambi payeje ruriko rubwimba ku mitumba itandukanye ya komine Tangara. Ubutare n'ubutare bwitwa wolframite. Muri rusangi ubwo butare tumaze igihe kingana n'ukwezi n'igice dutangura kubwimba. Ishatumye tumenya yuko hari ubutare nuko ubwambere barahimba haravuye ama echantillo menshi y'ubutare bwa wolframite, hari no bwashowe. Muri rusangi bari basanzwe babwimbaho, gusa amasosiyete yakoreraho yarahevye bivanye nuko batari bafise babuze ubushobozi mu bw'uburyo kugira bashobore kubandanya bimba. Hama turabegera baratubwira yuko bohaduha tukabandanya tuhimba kubera ari umugambi w'igihugu uje kuharangurukira, na cyane cyane ko ubu butare urimo bwimbwa na leta bubicishije mu mugambi payeje. Novuga yuko abantu babimba ubutare n'amasosiyete y'ugwaruka, novuga yuko ni nk'amashirahamwe y'ugwaruka. Ugwaruka nigo gwagiye hamwe, hama payeje yarushigikiye mu kubarosa ibikoresho, mu kubafasha guhemba abakozi no mu kubafasha mu bindi vyankenerwa byose biba bikenewe kugira ngo bashobore kuronka uwo mwimbu w'ubutare. Hama ubwo butare bubonetse buzoshogwa, kuko barazanye n'abahinga, aba comptable n'abageologue bajejwe gukurikirana irondegwa iyimbwa ry'ubwo butare. Cyane cyane aba comptable no baca bakora igikorwa cyo guhemba abakozi canke bagategura ibindi byose vyangombwa bijanye n'amafaranga bikenerwa kugira ngo ubwo butare bushobore kwimbwa. Ugwaruka rushigiwe na payeje rumwe gwimba ubutare ku masite 3. Ariyo site yo ngaha site yo ngaha Nyagasebeye niyo bita site Rugabo, iri mu gacimbiri ka Nyagasebeye, zone Musenyi, komine Tangara. Iyi nayo baramaze kugera mu biro 42 Haroro n'iyindi site yo ku mutumba Bomba iri mu gacimbiri Kivoga, iramaze kuronka ibiro birenga 100 bitarobanuye. Barobanuye barashoboye kuronka ibiro 64 birobanuye neza. Haroro n'iyindi site Nyagasebeye iri ngaha haruguru nyene yo ngaha turi, nayo nyene iramaze kuronka ibiro bishika 100 birenga ku gatoba 100 bitarobanuye. Murumva yuko muri rusangi umwimbu urashimishije, kuko murumva ko ubwo butare bumaze kuboneka mu misi ya mbere dutanguye gukora, kandi muri rusangi buno butare n'ubutare bugoye cyane kuronka kuko buboneka mu kuzimu cyane gose. Murumva yuko ahantu tumwe turakorera vraiment ubutare buriho ni bwinshi, kuko no hejuru murumva ko tumaze kuronka ubutare buke. Inyungu ni nyinshi, kuko murumva yuko ugwaruka ubwa mbere gwaraharonkeye akazi, ko murumva ayo mashira hamwe amaze gushigikwa na payeje nayo yaciye yangaje abakozi baja kwimba ubwo butare. Rero barahembwa, baraharonkeye akazi, kandi ubwo gwaruka gwaronkeye akazi n'ugwaruka go ngaha nyene mu micungararo yo ngaha nyene muri zone Musenyi, muri no komine nyene ya Tangara. Murumva yuko baraharonkeye akazi, ubu barafise akazi batondako bagakora buri munsi kandi kabahemba. Nkuko mubibona aha iyi ni site imwe twajeko. Novuga yuko ngaha muri komine Tangara jewe kuva iyi site itangura gukora byaramfashije cyane, kuko baragerageza uko bashoboye bakaduhemba kugira dutunge imiryango. Natwe kubera biba ari ibintu tumenyereye turasatira nyene tukagerageza gukora kugira turonke umwimbu, tuze turonke byinshi kabisa. Byaramfashije cyane, birantungiye umuryango, agafumbira ubundi akaronka bivuye ngaha nyene nkarima nk'abandi bantu. Mbere ntarabona kano kazi siko byari bimeze. Ibintu turiko turarondera biriho nubwo biri kure, kandi turafise icizere birashoboka cyane ko ninka nshobora kuyigura, mbere n'imodoka ndashobora kuyigura hano hantu. Mu migambi yakazoza, indongozi z'umugambwe muri komine zifuza gushariza amabarabara yose ya komine
mu gutera ibiterwa bibana n'amavoka ariko vyimbuka n'ingoga.